jewe nitwa Pasteur Jean-Claude Midogoro, mfasha wanje yitwa Pasteur Midogoro Alice. Turangura umurimo w'Imana mu ishengero CLG musi y'uburongozi bwa Apôtre Kevin Sibomana. Rero turashimye kandi turahezagiye abavyeyi b'ishengero ry'Urutare bo batwizeye kugira ngo dushobore kubashingira intahe. Rero tudatevye reka dutangure intahe yacu kugira ngo hagire abifasha, kuko intahe zishingwa kugira ngo umuntu yumve yuko Imana atari yimanye hariya hejuru gusa, ariko ari imanuka igakorera mu bantu nkuko yakoreye muri bene data, hama abavyumvise nabo kavuga ati ko yabikoreye ujya nanje irashobora kubinkorera. Rero twebwe twubatse mu bihumbi 2015, ubu ni umwaka wa 11 turimwo twubatse. Imana yaduhezagije ibibondo 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Hama dusanzwe turi abakozi b'Imana, mugabo n'igihe twubaka twari abakozi b'Imana, mugabo ntitwari bwasigwe kuba abapastor. Intahe yacu turiko turiyumvira gushinga intahe y'urugo rwacu, twariyumvira ni igiki cofasha abantu. Tuca turagerageza kwiyumvira kuraba aho urugo rwatunyuzuriye, kugira ngo abo nabo bari muri ivyo bihe bavyumve bibafashe, hama kandi dushimira Imana kuko niyo yahadukuye, ntavyo twishoboza twebwe. Igihe twagira ubugeni muri 2015, ahantu hambere jewe nanyuzuriwe mu rugo ni mu vyerekeye ubutunzi. Jewe nari ninjiye mu rugo mfise igicapo canke ivyiyumviro bifiswe na benshi cane cane hano muri gihugu iwacu. Ivyiyumviro bivuga ngo niba umugabo ari we azana ubutunzi mu muryango, ari we atanga ratio, akariha inzu, agakora ibintu biriya, umufasha ashoboye kuronka ico akora ni vyiza, ariko ahanini ni umugabo. Ico si kibi kandi n'ici jambo ry'Imana rivuga, kuko umugabo ni source, ni pourvoyeur. Ariko aho bitagendera kuba byo canke bigenda ku konona urugo, nigihe ufise ibi vyumviro nk'ivyo nanje nari mfise. Ninjiye mu rugo mfise ivyumviro bivuga ngo umufasha wanje ntakeneye kumenya ivy'amafaranga, ivyo nkora, madiri nkora, canke ayo mpembwa, ivyaronketse. Wewe akeneye ko ndamwambika, ntanga ratio muhira, nambika abana nimba bikenewe, nkatanga y'inzu. Ninabizana akabibona, jewe raporo ndahejeje kuyitanga, nta kindi akeneye kumenya. Byari kosa. Byari kosa kuko batwigishije cane, Imana ibahezagire, abakuru bacu batwigishije, batwitangiye imbere mu murimo w'Imana. Uwo mufasha nyene uraza kuvyumva mu ntahe yanje, iyo utamuhaye akaryo ko kukubera umufasha uravunika. Twebwe jewe harageze igihe ku kazi twagize ubugeni tumeze neza mu butunzi, yarakora narakora, n'ukuri byari bimeze neza. Ariko umwampi w'umwansi wagiye kuzanana n'ikintu citwa ideni. Credit turayizi cyane mu Burundi. Iyo credit za ku kazi nyene gatukoresha amajambo y'abakino gihe, nk'umugabo yiyemera, bandi bagabo ku kazi baramfata ati mugabo wewe turakwizeye, uri umukozi w'Imana kandi uri umunyakuri, rero twipfuje kugushira muri groupe yacu kugira ngo twakire iryo deni iyo banki ije kuduha. Arege igitero ca Satani kizana n'ishusho nziza ikayangana yinyegeje. Jewe numva yuko bari abantu bansumba mu kazi, bamwe bantwara muri bo, nkumva baranteye iteka ti jewe gashasha niho nari nkishika muri iyo societe, baranyizeye ko noza gusaba ndi deni nabo. Numva ibiro biraduza, mugo wari umutego, kuko ubwa mbere na mbere jewe iryo deni ntajyo nari nkeneye muri uwo mwanya. Twari autosufiza mu muryango, Imana yari yaduhezagiye, ivyo twari dufise byari bidukwiye kandi nta kibazo cari gihari. Mugabo rero kutamenya rya deni ndaginjiyemo, ninjiye mu ideni. Jewe nta mugambi nari nateguye ukeneye amafaranga, n'amafaranga aje ata mugambi.
Satani nawe yaba yapanze ibintu vyiwe neza cyane. Campura n'umuntu buriya nk'ubwo hari ama rendez-vous divin canke uguhuzwa gukozwe n'Imana, haro no guhuzwa gukorwa na Satani. Yagupangira kabisa umugambi kugira akukubite ahababaza. Jewe mpura n'umuntu yari karadandaza ishirahamwe rikora imikate canke uruganda rukora imikate boulangerie. Cafata twadufaranga twose aho uyu inkuru y'umwana isubira inyuma. Cyese nigeze ndamubaza byinshi birebi no kuza kumusinyisha credit sinibuka nivyo namubwiye mugo sinigeze ndamubwiza ukuri mu buryo butomoye canke ngo nicare mvuge nti manura iki kintu tugikore canke tugikore tugigenze gutya na kuriya. Ivyo ntavyo nakoze gusa kubera yanyubaha kandi akankunda yaranyizeye arasinya birarengana. Kwa ruganda maze kurugura banyeretse ukungene ruzokunguka ibi habona ati kabisa aha turogoroye tugiye kuduga. Ndababwira yuko ugo ruganda maze gutanga amafaranga nkarangura izo mashini byose nkabirangura indwi imwe yonyene iheze. Imashini imwe yaciye ipfa. Iyo mashini icintwara nk'ibice 10 by'umutahe nashizemo. Aho shiti atanguye. Hama hacahinjiramwo ikibazo c'isukari mu gihugu, hacahinjiramwo utundi tuntu twinshi byose bigatera bimanuka gushika naho twadufaranga twose nashizemwo turashira. Ndagereka ko nagwanje kugira ngo mpemba abakozi tuvana amahoro ayo nari nsigaranye. Ivyo bimaze kuba ayo we yaronka nayo naronka jewe ntiyasubire gukwira kuko hariho credit iri kirariho. Umuryango ucabinjira mu kibazo cyo kuburanirwa. Ivyo bimaze kuba byarankomerekeje ku mutima, numva ndiyanse, numva ndigaye ukungene nononye ubutunzi bw'umuryango. Mu shengeri wacu aho dukorera ibikorwa by'Imana nitwe bahaye gutegura abubaka abagiye kubaka izabo. Nama ndababwira nti umenye wowe ugiye kubaka urwawe. Umugabo yahomvye, umugabo yananiwe, ameze nk'ingo yakomeretse. Abari ntababona ayacira n'ayamira, abari mu kuzazanirwa kuko niwere ku isoko none isoko ryakamye. Bamusaba amazi ntayafise, duhembure hakuna. Rero muri ivyo bihe ni intambwe ya mbere muri Intahe nshaka gushinga, maze kumushimira kenshi n'ubu ndamushimira imbere yanyu. Uyu mufasha wanje yarambereye igitangaza c'umugore. Muri ayo mafuti yose wewe atari kararonka ico akeneye. Ico nibagiye kuvuga nuko ivyo bintu byose byagiye guhomba tugira tuvyara umwana wa mbere aremerewe hamwe nyene ubukereye amafaranga. Umva byose byarakoranye biriyunga biranzanye na bibi. Muri uwo mwanya ico ngira ngo gushika Yesu agarutse canke tuvuye muri uru mubiri nzokwama ndamwubahira kandi ndamushimira. Ntiyigeze ancira urubanza, ntiyigeze aza kumbwira ngo none wewe shira ivyo bintu wakoze ntiwabona yuko bihomba kubera iki. Oya, yaranje arambwira ngo nta kundi ko vyagenze uko, reka dusenge Imana turizera izohadukura iduha ibindi. Ico kintu ni bimwe abakozi b'Imana bakuru bacu bavuga yuko umugore akoresheje ubwenge ashobora guhindura radicalement ubuzima bw'umugabo wiwe. Iki kintu yakoze muri ivyo bihe bigoye, jewe nananiwe kumwe Reverend Irakoze yari karavuga ati aje uri mu ntege nke ubukeneye ugusegura nyene wamufasha. Yaranseguye bishimishije cyane gose kuburyo na jewe ibindi vyiyumviro nari mfise izindi ntegurane cyangwa ukundene nabona urugo naciye mpindura. Camvuga nti ibi nibikozwe n'umwana w'umuntu, aha ni Imana ihankuye kandi inkirije urugo. Bica bintuma nanje nja kwegera Imana kugira ngo ndondere
ico ntegerezwa nanje gukora, sinsubire kwijana jenyene mu vy'urugo ngo mfate ama decision atariyo, ariko mfate decision zibereye. Cantumye nza kuhiga kwigishwa na mpwemu yera ivyerekeye urugo. Ibintu byose mwumva nigisha abo bantu baza kubaka nivyo nanje nigishijwe mu buzima bwanje na mpwemu yera muri ivyo bihe bigoye. Igihe umufasha yansanga akampagurutsa, oya ntaco aha hasi turi kumwe, reka tubandanye. Rero cambaho mugabo sinakiza ubwo nyene. Muri iyo minsi ya mbere uvuze ngo dushira amafaranga ngaha, reka genda bukebuke. Naho byaba ari iby'ukuri nari nakomeretse. Nibaze yuko jewe nasubire kwizera ikintu c'amafere ngira ngo haheze nk'imyaka nka 10 kugira ngo manze gukira ko cyari canshize hasi cyane. Ariko rero ndagira mvuga iki kintu, ukuba naciye nikwegera mu Mana kuvyerekeye urugo kugira nigishwe ko naranyuzuwe. Nibaze ko nafashe ingingo ndayifata nk'ukiri umusore kandi naramaze kubaka. Nayifashe jenyene kandi twarabaye babiri. Nayifashe jenyene nitwa ngo umurongozi, ego nivyo mugabo mfise umufasha nta hanuje. Bica bintera kijya nyene bavuze abakozi b'Imana kugaruka mu rugo. Bati none ikintu bita urugo ko jewe ama decision nafashe mbona umengo yahomvye, nari gukora ngo iki, byari kugenda gute? Bica bituma nigishwa cane mu vyerekeye urugo. Candi deconnecta yakivuze Pasteur Mark ku mico, ku vy'abantu bavuga ngo umugabo ategeza kubibi, umugore ategeza kubibi. Ivyo candabi byakubwenge bw'iwanje, ntangura kuraba ico ijambo ry'Imana rimbwira n'ico Imana ivuga ku vyerekeye urugo. Candamanuka uno munsi jewe ndi umugabo akumbura muhira ndahakumbura kabisa, kuko ego nivyo ndumwungere mu ishengero. Umugabo ndacafise aho njisha amahema, yaho njisha amahema nkasubira mu bikorwa vy'Imana. Umwanya ni muto, ariko muri uwo mwanya nyene hari bihe kubera kumwemerera gukorera mu rugo rwanje, mpwemu yera ahora ntaherutse kubera ubunye naragiye ku murongo. Mugabo kera ntaraja ku murongo kuko wasanga nibereye iyo, yego nabandi kumwe n'abakozi b'Imana. Mugabo urumva semandi mu rugo uya ka telefone akambwira ati none utaha ryari? Ndaje ndi kumwe na naka n'amahoro ndaje. Mugabo umunsi umwe kugira twumve neza yuko bije bavuze ari ivyo, umunsi umwe ndibuka ariko ndataha va muri ville jemba mu Kibenga, ndiko ndataha numva telefone y'umukozi w'Imana mugenzi wanje ati nakawe tuze guhurira kwa naka twicarane dusangira ifana tuganire ku muhira humwe muri twebwe. Ndavuga ntego nta kibazo, reka ntahe bambereka canza ubunyene. Umva nari ntashe, umugabo nciye mvuga nti oya reka nce mbandanya ndabasanga iyo muri. Nkiheza gukupa iyo telefone nza numva ijwi mu mutima, mpwemu yera karambwira ngo mbega wowe ntiwari utashe? Kandi nivyo umuntu wese afise akora uko akorana cyangwa uko yumvira mpwemu yera. Ubwo nyene naciye ntori telefone ndatelefona wa mukozi w'Imana mugenzi wanje, nakawe ni sawa, murahambera ndagize urgence. Nta kindi kintu nari ngiye gukora atari kuguma muhira, kugumana n'umugore n'abana. Nta kindi kintu nari ngiye gukora. Ariko mwumve yuko ivyo byose subuhinga bw'iwanje canke ukuruta abandi, oya narabyigishije ndabitozwa kubw'ingorane naciyemwo. Amen. Ikindi naco vyanyigishije, hari igihe twebwe abashinga ntahe usanga ivyo muhira uriko uravuga ati urabwira umukozi ibi, abana ibi ukagumutanga amategeko gusa, uze gukora iki. Mugabo kuba muhira vyanyeretse canke vyagiye kunyugurura amaso yuko hariho ibintu noshobora kumufasha kandi bigaca bigenda neza gusumba iyo aba ari wenyene abikoze. Bagabo bene data, ntuzokwigera umenya yuko umufasoni wawe yasuzuguwe muhira utaba muhira.
muhira hari abakozi, muhira hari abantu kumbure dufashije babi wacu, ariko hari igihe aba mu ngorane umutima wowe ugakomereka, atari wowe ukomerekeje mugabo ukomerekejwe n'uwundi muntu, wewe ukaza kumbura kuryagumba canka guseka utazi ibyabaye, mugabo utaba muhira arashobora kumenya. Ndazi yuko benshi mufise ibikorwa byinshi kandi nibyo birekahaba, ariko nkuko nanje Imana yanyigishije ikantoza kuhaba kugira mbone, yaranyeretse ukungene nshobora kuorganiza akazi kiwanje nkagafatanya n'ibikorwa by'Imana, hama nkashobora no kuronka akanya gatoyi ko kuja muhira. Rero intahe yacu ni ndende, ariko bike nashaka kuvuga bikomakomeye, bwira abagabo bene data bari ngaha byari ivyo, bwira wumve yuko uwo mufasha muha akaryo ko kugufasha. Hari igihe turuha tugaturatura mugabo ugasanga ni twebwe twagumye twiremetse umutwaro, kandi twari dufise uwo dushobora guhengekera ko bati na iherabe iki kintu mfasha. Gusaba ubufasha si intege nke, gusaba ubufasha si ubujuju, gusaba ubufasha ntaco bikugabanuramwo nk'umugabo, ahubwo biragukomeza kuko biduza umugore wawe. Reka umufasha wanje arica ashaka kongera ko Imana ibahezagira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndashima Imana kuri aka karyo turonse ko gushinga intahe. Umugabo wanje haraho yibeshe gatoya, nukuri n'umugabo wamuhira. Yavuze ngo yabari hariya, nukuri yarengeje n'umugabo wamuhira. N'umugabo mwiza. Ndabishimira Imana kandi ndabishingira intahe. Haleluya. Twe twagize mariage. Mbere yuko tugira mariage bamuhira, hari ahantu nabomana na musaza wanje. Avuze aka ukamenga nanje nishuye ikindi cyane, mvuze nawe ukamenga ntavyakire, hakaba kubomana. Jewe nari nkijijwe, we ntiyarakijijwe. Ragigenda bazimana mana kubera iki hari ukubomana, kubera iki hari ukuba irrité, kubera iki hari iki kintu hagati yacu kandi nkijijwe. Kivahe umunsi umwe Imana impishusho y'umwana muto n'umubebe. Umwana muto ntashobora kubomana n'umuntu. Umuntu iyo wanye umwana ashaka kumuyambira, ashaka umwana n'umugwaneza. Imana imbwira ati ufise umutima nk'umwana ntushobora kubomana n'umuntu. Aho Imana ibirankoseye, ndavuga Mana hari ikibazo muri jewe. Imana impijambo ndashaka ndarisome. Ni muri Petero wa mbere 3 kuva ku murongo wa mbere, sinzi ko baduha. Petero wa mbere reka ndawusome mu gifaransa ariko bafishe mu kirundi. Asome mu kirundi. Namwe bagabo, namwe bagore, nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze. Bandanya. Nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Ugushaza kwanyu, haleluya, ntikube uko kurukoba ko gutsiba umushatsi, cyangwa uko kwambara inzahabu, cyangwa uko kwambara impuzu nziza. Nukurikira. Ariko kube uko umutima, uko umuntu ahishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira, niko mutima ubugwaneza utekereje, niko ku giciro kinini imbere y'Imana. Ndashaka guhagarara cyane kuri umurongo. Haleluya. Ngo ariko uko umuntu ahishijwe mu mutima ugushaza kudashira, niko mutima
ubugwaneza utekereje niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Haleluya. Uno murongo Imana yampaye ntaragira ubugeni. Un esprit doux et paisible. Haleluya. Baravuga ngo niko abagore ba kera harimo Sara bubaha Imana bakita abagore babo abami babo. Haleluya. Rero umugore atagize uwo umutima w'ubugwaneza, un esprit doux et paisible, azoba wa mugore aratse yuzuye umururazi. Pasteur Mark yabivuze, kwa kubaha umugabo ntigusubira gushoboka. Jewe rero nagiye mu rugo fise iyo verse. Ubugwaneza n'ubugwaneza bwo mu mutima. Hari abagore bitwa ngo baragamburukira abagabo, mugabo bakabikora kubwo kurukoba. Mu mutima akaba ari karapinga, akaba ariko aratatira umugabo wiwe. Ariko atabwa bugwaneza no kumwubaha burimo. Haleluya. Iyo Bibiri ivuga soumission ni gikorwa cyo mu mutima. Ni gikorwa gifise umutima woroshe, umutima wumviriza ukakira. Haleluya. Ni wa mutima wakira ijambo ry'Imana. Rero jewe nagira ubuntu ngenda kubaka, nari maze igihe nkijijwe, nari naratojwe indero. Ndibuka nagiye kubaka ndabishaka koko, kuko nagiye kubaka nkuze gatoya. Haleluya. Mugaca ari gihe gikwiye. Amen. Ndibuka nsenga ntarambwira Imana uko umwaka ugiye narongera ku ikintu hasengera ikindi kintu nifuza ku mugabo. Haleluya. Narasenga umugabo yubaha uburongozi. Ni kimwe mu byo nasavye Imana ku muntu tuzokubakana. Imana ndifuza umugabo azoba yubaha uburongozi. Hari abantu usanga ari abakristo, mugabo umurongozi yavuga pastor wiwe yashika hanze uva ngo mbega ngo bijya yavuze ngo nibiki. Ngo none ngekike ngo hajya yibaza hari abantu bameze gutyo. Bahinyuza uburongozi. Muri bo bahinyuza. Umugabo ntashaka kuba umugabo mwiza nkuko twavyumvise adafise uburongozi yubaha. Jewe ico kintu nasavye Imana narakibonye birenze nuko nabisavye. Haleluya. Narasenga kandi Imana ndashaka umwe mu bavukanyi banje, kubera je ubuzima bwanje byari ishengero, nakora ibikorwa mu ishengero, nakunda ishengero, nabona ko ubuzima bwanje ari ishengero. Nkasaba Imana, Mana ndashaka uzome umwe muri aba dukorana ibikorwa by'Imana. Navuga ngo un frère parmi mes frères. Amen. Borenza ndacisha mu Gifaransa, naho zesengera mu ishengero by'Igifaransa. Haleluya. Rero yaje ari umuvukanyi wanje avuye muri baba dusangiye ubuzima, dusangiye ibikorwa by'Imana. Haleluya. Rero ico nashaka gushingira ko novuga ngo intahe na cyane nuko urugo rwiza rurabaho. Hari gihe abantu baza gushinga nayo kamengo uje kuvuga ibibi wabonye nibiki, mugabo urugo rwiza ruva ku Mana. Jewe nararubonye. Haleluya. Nararubonye kandi ntigwizana. Oya, bifise aho biva mu buzima bwo kugendana n'Imana. Atari kugendana n'Imana mu kwibesha. Burya hari gihe tuvuga ngo tugendane n'Imana muga tukibesha. Ni mu kureka umutima wawe ugakosogwa n'Imana, ukaba witeguye ko icyo Imana ikubwira ugikora. Haleluya. Burya kenshi ngo zipfa kuko ntituba twiteguye kwakira gukosogwa na mpwemu yera. Haleluya. Rero iyo umugore afise ubugwaneza bituma kwa kubomana mu rugo. Kumwe batubwira ngo umugore aramubwira ngo gira iki ntakigire, kubera avuga ati sindakigira kubera ari ukimbwiye cyangwa ukuntu ukimbwiye. Haleluya. Rero ni ikintu ndashingira intaha Imana yuko urugo rwiza rurashoboka. Amen. Urugo ubaho wumva ko wujujwe, uwo mwubakana akuzuza nawe ukamwuzuza. Amen. Rero ndashaka iki gicapo cyuko ingo ari kubomana, ko ingo ari umubabaro, yuko umunezero uri hanze. Ico gicapo kubo bagifise muri bo kibanze kivemo, uce bugufi uvuga none ko urugo rwashizweho n'Imana ni igiki kitagenda neza. Haleluya. Ikindi cya kabiri nagomba kuvuga, twavuze ngo turaza kuvuga ama besoin y'abagore canke y'abagabo. Ndagiye kuvuga kuri imwe muri besoin y'umugore. Umugore mu rugo akenera iki? Kuko kenshi hari gihe ukutamenya ico mugenza wakeneye bituma utamenya ico ukora. Haleluya. Rero icambere umugore akenera mu rugo no gukundwa.
abagore bari ngaha ndabe ko twemezanya n'icyo ugukundwa. Umugore ikintu cyambe igitoro kimutuma aba mu rugo anezero yumva ari umugore no gukundwa n'umugabo wiwe. None gukundwa bakundwa gute? Gukundwa si amajambo, oya, gukundwa nibikogwa. Bagira urukundo nibikogwa. Amen. Nijo gutuma kenshi abantu bakundana bari muri fiançailles bakabwirana umwanya wose ngo ndagukunda, mbwa bashika mu rugo bikaca bipfa byapfiriye. Amen. Mwashitse ahantu mubana hari responsabilité ubwirizwa kwasuma, hari igikogwa ubwirizwa kugaragaza. Amen. Kimwe mu gukunda, kimwe novuga gukunda umuntu nukuba hafi yiwe, nukubana nawe. Amen. Abagore benshi babaho batabona abagabo babo, abagabo ntibari disponible. Amen. Pasteur Mark yabivuze, abagabo kenshi ntibaba disponible. Niyo yitwa ngo araje aja kuri telefone, aja kumviriza amakuru, aja muri mugabo ntahari, ntimuriko murabana nyakubana. Amen. Ndiko ndavuga ikintu cyo kubana n'umuntu nyakubana. Ukubana mukumenya ibimugora, mukumenya ibikenewe mu rugo, mukubana muri bwa buzima bwo mu rugo, participa yumve ko aremurutse. Haleluya. Nukuganira n'ibibondo, mukicara mukaganira. Amen. Reka mvuge cyane cyane y'abagore bibarutse. Ndazi ko kenshi abagabo ntibabimenya, kandi abagore kenshi natwe ntituvuga. Ucavuga none ntiyari kuvyibwira, none umenga ubivuze nubwo abikoze si yavyibwiye. Haleluya. Hiyo umugore yavyaye abari muri leta idasanzwe, abari muri leta afise vide muri we, vide ivuye kuri uwo muruho yabayemo ayo mezi 9, le travail kwibaruka psychologiquement hari ahantu ukuntu abameze, niho uko bafise ikinogo muri we, kandi aba nk'abagore benshi ngaha nuko nyene. Amen. Abagabo rero kenshi nabo ntibamenya ngene baba hafi abagore babo. Kenshi abagore barababara mu mitima mugabo ntibavuge, canke bikazana distance buke buke, ugasanga ni ikintu gito cyari gukosorwa mugabo ntibamenye ngene bavyifatamo. Aho hari kuba wa munezero ushitse kwa rukundo rwo gogera urakura, urugo rukaryoha, hagiye haraza utuntu duto dutosekaza. Rero ico kintu abagabo bakimenye, batange umwanya n'urukundo n'ibikorwa n'amajambo meza. Amen. Amajambo arubaka. Bamwe badushingiye intahe bavuze ngo namubwiye ngo je t'aime. Sinari nzi ko kokora ibintu nk'ivyo bisigura ko amajambo arahambaye. Amen. Amajambo ubwira umuntu aramwubaka canke akamwica. Mubwira iryo jambo je t'aime kuko na kera mwararibwirana. Ni jambo rihambaye. Nukuri. Ni jambo rifasha. Amen. Rimubwire kuko na kera mwararibwirana kandi ijambo rirubaka. Haleluya. Rero numva urumanya moto, ariko bagabo mumenye guhama attention abagore babo banyu, mumenye novuga gute kubana nyakubana. Bona ikintu kibuze mu nzu rimwe rimwe, bona ko intebe yabaye nayo, bona ko n'amatasi atayagihari, bibone biratuma umugore yumva atari wenyene, ashigikiwe. Haleluya. Rero gira n'ayandi majeste cyane fata, nimba akunda kumufata muri ko muragenda mufata ukuboko, biratuma yumva ko ari afise umuntu. Amen. Hari abantu usanga batinya gufata ukuboko abagore babo, akumva birateye iso, nawe wa mugore nivyo ashaka, cyangwa ashaka umufate ku rutugu, umufate ku rutugu. Reka ndakavuge ntacyo, nukuri n'ibintu bibaho, c'est important. Hari umugore bashaka kumva ko n'abandi babone ko afise umugabo, n'ikintu bikora mu mutima. Sinzi ko hari umugore ngaha yovuga ko ari ivyo, numve ko ntari ko ndabesha. Hari ikintu cyumva legitimité, akumva aratekanye, akumva aremewe. Rero ntimubidehe n'ibintu bihambaye. Amen. Numva nogeza ngaho, mwami Yesu abahezegere, sinzi ko afise icyongera.